Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru hagezwe ko ariko aravugwa muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cane kuyarabana n'agateka kazina muntu. Namakuru tuza kugaruka mu gisata c'agateka kazina muntu, turaza kubabwira ingene umumenyesha makuru yari akomeye cane yanyurujwemwo, operasiyo yo kumunyuruza ingene yakozwe, ndetse n'ingene abategetsi bo hejuru cane bagiye biyamiriza ivy'inyuruzwa ryariko hakavamwo umwe Willy Nyamitwe azwi cane. Ico gihe kandi akaba ari n'umugenzi w'uyo umunyamakuru. Ntiyatinye kwandika ko uyo munyamakuru yatwawe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD kugira ngo bacafuze ubutegetsi. Vyose tukaza kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru nkaya. Uwo mumenyesha makuru ni Yohani Bigirimana. Hari kwigenekerezo ya 22 Mukakari nyuma y'umutaga, umumenyesha makuru w'ikinyamakuru Iwacu Jean Bigirimana yaranyurujwe n'iperereza ry'u Burundi ageze i Bugarama muri komine Muramvya, aho yaragiye kwitaba umusore yitwa Abeli Ahishakiye. N'uwo Abeli akaba yarahavuye anyuruzwa inyuma y'indwi zitatu gusa. Akaba hari mu mwaka w'2016. Ese uyu Yohani Bigirimana yari nde? Kugira ngo tubanze turabe kahise kiwe. Yohani Bigirimana yavutse mu mwaka w'1979 ku musozi wa Muganza muri komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo. Yatanguye guhura n'ivyago yiga mu mwaka w'indwi mu mwaka w'1993 aho yari yiga kuri lycée Rusengo mu Ruyigi. Imana yaramurinze ntiyahasiga ubuzima mu ntureka zabereye kuri iryo shure nyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Inyuma y'ibyo zose rero yaciye abandaniriza amashuri yisumbuye muri College Communale Gisagara be na Lycée Muyaga. Ivyago yabonye hakiri mu mwaka w'indwi vyatumye Yohani Bigirimana yinjira mu muhari wa CNDD FDD akiri mu mashuri yisumbuye. Ico gihe CNDD FDD nayo yari ikiri ku rugamba. Abamwibuka ico gihe bavuga ko yari umunyeshuri aciye ubwenge rwose ku buryo yama aba uwa mbere, akagera kwiga no gukorera umuhari wari ukiri mu ntambara. Mu mwaka w'2006 Yohani Bigirimana yinjiye kaminuza y'u Burundi mu gisata c'amategeko, akaba kandi yayivuyemwo atahanye urupapuro rw'umutsindo rwa lisanse. Kubera umuhati udasanzwe wamuranga, Yohani Bigirimana yabangikanije ivyigwa vya kaminuza n'umwuga w'ubumenyesha makuru kuri Radio Rema FM. Iyi radio ico yafatwa nk'iradiyo ya propaganda y'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Yohani Bigirimana yayikoreye imyaka 4. Abamuzi mu kazi bavuga ko yari afise umwete n'ubwira budasanzwe ku buryo yagumye aduga mu mwanya gato mu mabanga yarajejwe aho kw'iradiyo. Ako kazi ko kuri Rema FM yari yafashijwe kukaronka namwe nabo Leonidas Atungimana yavugira Perezida Nkurunziza be na Willy Nyamitwe yarajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Yohani Bigirimana nawe hari mu batarashigikiye ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Kuva mu mwaka w'2014 ibintu vyagiye bihinduka. Yohani Bigirimana atangura kubona nabi amabi n'amarorerwa akorwa n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, kandi yatinye no kubwira abagenzi ukabona ibintu. Mu mwaka w'2015 Yohani Bigirimana ntiyagiye mu myiyerekano, ariko yagumye yemanga ko adashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ikiringo yabona ko giteye kubiri n'ibwirizwa shingiro be n'amasezerano ya Arusha. Kundundura Yohani yafatwa nka murumuna wa Leonidas Atungimana ari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza, akaba ari mu bafashe mbere mu kwiyamiriza ikiringo ca gatatu. Ni nawe kandi arongoye umugambwe
PPD gira ijambo hurikiyemwo abahoze muri CNDD FDD biyamirije ikiringo ca gatatu. Ivyo vyose vyatumye Yohani Bigirimana yinubwa bikomeye gushika naho afatwa nk'umwansi w'igihugu. Mu kazi yoba yaraburabujwe bikomeye ku buryo atari akinatumirwa mu nama z'abandi bamenyesha amakuru. Mu nyuma hanaduka ivyo kumutera ubwoba. Aho radiyo ituririwe yaciye akora mu kinyamakuru Infograrake imbere yo kwakirwa mu kimenyeshamakuru iwacu kuva muri Ruheshi umwaka w'2016. Reka noneho turabe ivy'inyuruzwa ryiwe. Kw'igenekerezo ya 22 Mukakaro umwaka w'2016, Yohani Bigirimana yagiye Bugarama muri komine Muramvya guhura n'umusore yitwa Abeli Ahishakiye. Yohani Bigirimana ntiyarazi ko uyo musore yakorera iperereza. Ageze i Bugarama, Yohani yaciye afatwa n'abakozi b'iperereza baramuboha, bamuterera mu modoka y'iperereza, baca batera bamujana i Muramvya. Guhera ico gihe ntawe urasubira kumukubita ijisho. Umuryango wiwe nawo wahavuye uterwa ubwoba bikomeye urata uromoka inyuma y'udufaranga abakozi b'iperereza bawuriye ngo bariko babarondeza uwabo. Wa Abeli Ahishakiye nawe yahavuye anyuruzwa n'iperereza nyene kw'igenekerezo ya 11 Myandagaro umwaka w'2016 nyuma y'indwi zitatu gusa Yohani Bigirimana abuzwe irengero. Abeli Ahishakiye yafatiwe mu Kamenge aho yari yahamagawe na Olivier Nibitanga, yari mu bakozi b'iperereza banyuruza cane abantu inyuma y'umwaka w'2015, ubu akaba ari buramatari w'intara ya Rutana. Abeli Ahishakiye yari yarakoranye cane na Olivier Nibitanga kirongoye iperereza mu ntara ya Muramvya. Inyuma y'inyuruzwa ry'umumenyeshamakuru Yohani Bigirimana mu nzego z'igihugu harabaye imvugo zo gushinyaguriza umuryango. Buri nyamitwe yavugira Perezida Nkurunziza kandi yari yarigeze kuba umugenzi wa Jean Bigirimana ntiyatinye kwandika yagiriza ko Jean Bigirimana yatwawe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira bacafuza ubutegetsi. Ivyo akabivuga kandi n'umuryango wa Bigirimana wari uzi neza abakozi b'iperereza bawuteye ubwoba kugeza aho ugahunga. Jean de Dieu Mutabazi yari arongoye urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya ivyaha bikomeye mu Burundi yanditse ko Yohani Bigirimana yigiriye kuramutsa mwenabo Leonidas Hatungimana. None imyaka 7 iraheze leta y'u Burundi iterekanye iyo yashize uyu umumenyesha makuru. Ngivyo rero ivyo twaba tubabwiye kwinyuruzwa ry'uyu mumenyesha makuru Yohani Bigirimana ndetse n'ingene abo yitaga ko bamwegereye cyane ari bo bamwihakanye ndetse urupfu rwe narwo rukaba akanizwe n'ingoma. Hari kandi undi nawe yoba yaranyurujwe yitwa Nibitegeka Jean Bosco batazira Bujiginya. Bujiginya yari yamenyekanye cyane muri Nyakanga umwaka w'2021 aho yakoreshwa n'iperereza rya gisirikare n'inyuruzwa ry'umugenzi wiwe Jean Marie Vianney Badagomba anyurujwe avuye gusangira agacupa na Bujiginya yari yamusavye ko bobonana. Igipolisi rero cavuye gisanga mu telefone ya Bujiginya ubutumwa message ariko yandikirana na Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Bradoko mu iperereza rya gisirikare. Ubwo ubutumwa bwanditswe mu mwanya Bujiginya yari yicanye na Badagomba kandi bwari bujanye n'inyuruzwa ryagira rikurikire. Bujiginya yarahagaritswe yarapfungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba, yarakuwe wajanwa mu gace k'iperereza muri SNL mu nyuma arasubira mu Mpimba. Nyuma yaho yaranarekuwe abantu barasubira kumubona. Bujiginya yoba arasubiriye gufatwa aca araburwa iyo yajanywe. N'ubu nawe akaba ari mu bariko baronderwa n'umuryango wiwe wogira amakuru yiwe iyo yashikiriza kugira ngo nawe umuryango we ubashe kumubona. Nako kandi muri Zambia amahirwe yuko impunzi zoba hanze y'ikambisi ikirenga. Ubushikiranganji bujejwe intwaro y'agati mu gihugu muri Zambia bwaragabanije cyane ikiringo c'uruhusha rurekurira impunzi kuba hanze y'ikambi, ico bita gate pass. Ubu imara ukwezi kumwe. Impunzi ziravyamiriza zikavuga ko hari ukubuza abantu uburenganzira bwabo.
ingingo zibuza impunzi zo muri Zambia gukora canke kuba hanze y'ikambi zitera zikara nyuma y'umukwabo no kugabisha umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu gihugu yarushirije gukara. Ubu ikiringo cyo kuba hanze y'ikambi ni ukwezi kumwe mu gihe kare woshobora kumara amezi 3 utarasaba urundi ruhusha. Ibi akaba ari bivugwa n'impunzi y'umurundi bamwe ikambi ya Maheba muri Zambia yamireza iyo ngingo. Iyo ngingo ngishaka gusasira indavu busuma n'umukwabu ku badafise impapuro mu bisagara vyuko umushikiranganji ajejwe impunzi yabivuze. Abo ntibanyuzwe bashaka tugume tubayeho nk'imbohe. Iyo ngingo yahonyanga agateka kacu kuko atani imfashanyo nimwe turonka. Twari tubeshejweho n'uburimyi canke urudandazwa, none ubu impunzi zizoza ziraza buri kwezi kwandikisha impapuro gushasha ngo bisa no guturira akanyungu umuntu aba yaronse. Akaba ariko impunzi zivuga zidoga ngo bategerezwa kuziganya amahera menshi kuko birazimvye kugenda ugaruka buri kwezi. Ngo inaho yo gushika i Lusaka ku mugwa mukuru uvuye mu ikambi y'impunzi ya Maheba ni amakwaca amajana 7 akabangana n'amadolari 36 ya Amerika. Urwo rugendo rurazimvye kandi abategetsi barabizi ngo no buryo bwo kutugumiza mu ikambi bikavugwa n'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Maheba ziyamiriza bagasaba ko iyo ngingo yohinduka ukubera ikibatokuraho gusaba urwo rusha kugira ngo impunzi zidegemvye canke basi batanga urusha rudasanzwe rwo gutembera muri district ya Karumbira irimwo ikambi ya Maheba atankomanzi akaba ariko basaba. Zambia ikaba irimwe impunzi zirenga 65,000 abarundi barenga 8,000 abarenga 80% bakaba baba mu makambi. Ndagukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wa fyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru dushikiriza uri mu bambere. Numpuza TV Imana iba hezagire.